zake matches zingine. Amemkogota. Abajene benshi bakina neza, donc Vitaro Interstar nibyo ni derby, ni byiza cyane. Ngira uko ntekereza jewe Imana ibyo yakoze ko twese twemera Imana n'abaryo b'abarozi bose babasaba Imana, twese twemera Imana, donc Imana ntiyashatse gushavuza bamwe. Urabona abantu bari ngaha ba Star n'aba Vitaro bose nicyo kimwe, ni benshi. Imana rero kuri umukino wa mbere ntiyashatse ko bamwe bagenda bashavuye bababaye. Mugabo match yari équilibré, match yari nziza, kimwe kuri kimwe ni raisonnable. Hagati mu Rwanda Star wameze cyane mbega n'iki abawe hari iyo mukina, hari compartiment imwe ishobora kudomina iyindi, nibyo muri mediane hari igihe baturushije, hari n'igihe natwe twabagiye hejuru, niyo mpamvu match yabaye ni donc match yari équilibré. Match nk'iyi ifite public nk'iyi harapajya yari yawondo kera gose mbahereza amafoto y'amamatch za Vitaro na Interstar ndafise yose gushikaho equipe zimwe nka Star yaciye isubira hasi. Mugabo ibintu nk'ibi Imana izofashe bibandanye, nibyo byatuma umupira usubira gutera imbere. Nje kwanza cyambere cyo umu adversaire imisi yose namanda mubaha. Vitaro ni equipe atari guta mu ndasa, nibaza yuko ibibaye muri football byose urabishima, ibi ni vy'Imana yari yateguye. Match wayiteguye gute? Match nayiteguye kujya nyine n'amantegura izindi, ni entraînement imisi yose lendi gushika vendredi ndiko nayiteguye. Ntangiro nakoze je mu defenseur ege nari nkikina, nari mu defenseur. Ahantu cyane mba ndi fort cyane ni individualité 1 contre 1, nivyo na travailler cyane kuko ndazi ko abamediatere ba Vitaro bafise mobilité iteye ubwoba. Nivyo bintu vya mbere nakoresheje abakinyi banje, nitwemereye ko abamediatere babo bahindukira cyane n'imipira. Umuntu atembere n'umuntu ome Amza cyo kimwe na Afizi, gushirako Asumani ujyanye ari muri Vitaro, gushirako Fabrice. Je nabakuye mu cyaro ca gatatu, nabakuye mu cyaro ca gatatu igena ari muri Interstar, nabakuye kubera narabona yuko bafise kazoza kandi bashoboye. N'ubu rero kubera urabona niveau nani ingena hagaze, Amza afise uburebure hagati, uyu ufise umuntu muremure akaba afise na technique, ufise amahigwe menshi. Ndashimiye abarorizi cyane kubona bitavye no rukino. Ibi vyerekana yuko football mu Burundi isubiye kandi kuvyuka. Je nibaza yuko bodushigikira ko murabona ko na komite ari nshasha, bagashigikira komite, bagashigikira abakinyi, tukaraba yuko twova mu bibanza vya nyuma turimo. Tambwe kugira ndamwizere kwanza yarakinye muri Vitaro, hajye umukinyi akinye mu mugwi abazisekere nyinshi. Narijya zina giwe riratuma abakinyi ba Vitaro bajya bakiri bato bumvise Tambwe hari akantu kaza kubwoba. Nico gituma namuhaye confiance, ndamubwira ati match yitegure neza, n'umugwi wakiniye urawuzi, nibaza yuko niwifata neza kuri za entraînement office urukino uzokina neza cyane. Match za mbere twakinye tugatsindwa, nibaza ko yagiye ko ari ingora muri Interstar. Hari komite zibiri twagira rokara ahantu habiri, abakinyi bagira mu Buyenzi abandi mu Nyakabiga, ivyo byabigoye cyane ko twotsinda zijya match.